Reka ndabaramutse n'abahani ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanywa ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane. Amakuru ribuze kugaruka kuyavugwa muri politike, hari inkuru ziba zagiye ziratangazwa mu vy'umutekano, izivugwa mu gateka kazina muntu, izivugwa mu kibano, vy'ubutunzi n'ibindi vyinshi biba biriko biragarukwa ko cyane. Turavyegeranya maze mukabikurikira umunota ku yundi. Ano makuru yacu tubanze tuyatangurire kubirabana n'inkuru iriko iravugwa cane, guhindura amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ngaha mu gihugu c'u Burundi bikaba biriko biravugwa cane, ariko nanone abatari bake bakaba bariko baragwa mu mporero. Amakuru tugiye kubashikiriza ni dosiye y'abafatanywe amadolari, abakozi indwi ba BRB bakaba bapfungiwe mwiperereza no mu mpimba. Muti vyoba vyifashe gute? Tugiye kubaha idonido. Abakozi indwi b'ibanki ya Republika y'u Burundi barapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bamwe muri bo bafatanywe amadolari hatari make mu mifuko mwisakwa ryabereye ku kazi ku munsi wa kabiri mu gatondo. Naho ibanki nkuru y'igihugu yaraye hivuze ko itazi ko hari abakozi bayo boba barafatanywe amadolari, twaramenye ko uwafatanywe menshi muri bo asanzwe aterera cane mu mugambwe CNDD FDD. Inyuma y'amakuru twashikirije ku munsi wa gatatu, ibanki nkuru y'igihugu yasohoye itangazo ku rubuga rwa Twitter rifise ijambo ry'umutwe rivuga riti kubeshuza. Muri urwo rwandiko ibanki BRB ivuga ko atamukozi wayo izi yoba yarafatanywe amafaranga ayariyo yose apfunzwe canke yarengukijwe n'urwego na rumwe. Iyo banki ikaba yaranditse iti nta mukozi n'umwe wa banki nkuru tuzi yoba yarafatanywe amahere ayariyo yose apfunzwe canke yararengukijwe n'urwego urwo ari rwo rwose. Murakoze. Naho BRB yasohoye iryo tangazo, amakuru twashikirije aremezwa n'abategetsi bamwe bo hejuru bo muri iyo banki nyene. Ayandi makuru twashoboye kuronka nuko umugumyabanga yitwa Didase, uyo ariwe yafatanywe amadolari angana n'ibihumbi 21 mwisakwa ryabaye ku munsi wa kabiri mu gatondo, imbere yuko akazi gatangura mu banki ya Republika y'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Gushika ku wa kane, Didase yarapfungiwe mu rwego rw'iperereza i Bujumbura. Kubw'ayo makuru nyene, Didase akomoka mu ntara ya Kirundo, ni umunywanyi wa CNDD FDD aterera cane amafaranga menshi muri uwo mugambwe uri ku butegetsi. Mu gasho k'iperereza i Bujumbura, Didase apfunganywe n'abandi bakozi babiri b'ibanki nkuru y'igihugu. Tororokanirizo ry'amakuru Remanda ryamenye kandi ko iruhande yabo batatu bapfungiwe mwiperereza, abandi bakozi 4 b'ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi barungitswe mwibohero rikuru rya Mpimba. Abo bakozi b'ibanki ya Republika y'u Burundi bose uko ari 7 bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Tubibutse ku nkuru twari twababwiye, aho twari twababwiye ko umukozi w'ibanki nkuru y'igihugu yapfunzwe afatanywe amadolari arenga ibihumbi 20. Uyo mukozi w'ibanki nkuru y'igihugu akaba arapfunzwe kuva ku munsi wa kabiri nyuma yaho afatanywe amafaranga y'amadolari ibihumbi 21. Akaba rero harabaye hisakwa ry'abakozi bose bo muri iyo banki nkuru y'igihugu BRB. Iyo ngingo ikaba yafashwe kubera ko ku munsi wa mbere hari hibonekeje ukubitsa kudasanzwe kw'amafaranga mvamakungu mu makonte y'abakozi bamwe. Ku munsi wa mbere, abarongoye ibanki ya Republika y'u Burundi babonye ku makonte y'abakozi bamwe bo muri iyo banki habitswa amafaranga atari make y'amadolari kuri uwo munsi nyene. Ivyo ngo vyarateye amakenga abarongoye iyo banki kuko bitari bisanzwe. Uwo munsi umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yarahejeje gufatira ingingo ruhasha abakorera mu tuzu tuvunja amafaranga, aho
yari yabagirishije aho yari yagabishije ko badakora igikorwa aho yari yabagirije ko badakora igikorwa cyo kuvunja ngo ahubwo baguma begeranya amafaranga mva makungu y'agaciro bakabika. Ikindi yabagirije nuko imitahe bakoresha atari rwabo ahubwo ari y'abandi bantu badaseruka. Amasoko y'itororokanirizo yacu bakaba bavuga ko abarongoye banki nkuru y'igihugu bigize nk'uko batabonye ko hongerekanye bimwe bidasanzwe amafaranga y'agaciro yabitswe ku makonte atandukanye y'abakozi, ariko bukeye bwaho abakozi bose basindutse basakwa. Bakaba batonze mu gatondo ko kuwa kabiri abakozi bose bagiye babona batangura gusakwa. Ku bw'amasoko yacu isakwa ryabaye hose uhereye mu miduga aho n'intebe zavyorwa n'ibirimwo bigasambagurwa gushika no mu mpuzu aho abari bajejwe gusaka bakabakaba hose. Umwe mu bakozi bo muri banki nkuru y'igihugu yasanganywe amadolari ibihumbi 21 yaciye rero atabwa mu mvuto. Ku bw'amasoko yacu hari abandi bakozi bo muri iyo banki ngo basanganywe amadolari make make ava ku majana gashika ku gihumbi. Ayo masoko nyene abandanya tubwira ko kuri uwa gatatu vyari bitegekanijwe ko abakozi ba BRB bari babitsa amadolari ku makonte yabo ku munsi wa mbere baja kwisigura imbere y'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu bijanye n'ubutunzi bita mu gifaransa Cellule Nationale de Renseignement Financier. Abagirishije ivyo bikaba bibaye haheze iminsi mike umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agabishije abo baba baranyegeje amafaranga y'agaciro ko nabo nyene azobafatira ingingo ruhasha inyuma yaho afatiye ingingo iriko iratera zuguruzuguru mu gihugu. Bikaba biriko biratuma ibintu bitari bike bihungabana. Iyo ngingo rero yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'iy'ibihumbi 10, ariko nanone bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi babona ko Perezida Ndayishimiye agifise ingorane mu butegetsi begiwe. Perezida Ndayishimiye aracafise vyinshi bikimugoye mu bijanye n'intwaro yiwe. Ivyo bikaba bivurwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi. Mu gihe buca harumana imyaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi, uhari vyinshi bikimugoye mu bijanye n'ubutegetsi bwiwe. Mu kiganiro caremeshejwe kuri uwa gatanu na Faustin Ndikumana yamenyesheje ko abo umukuru w'igihugu azeza amabanga abagena kumvo za politike kandi usanga batanabishoboye. Mwico kiganiro Faustin Ndikumana yarakengurutse ibintu bibiri vyiza vyakozwe mu vy'ubutunzi mw'iki kiringo c'imyaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Icambere ni ikijanye no gutunganya ikoraniro rijanye no kwerekeza Uburundi mu mwaka wa 2040 nk'igihugu kizoba cifashe, nayo mu mwaka wa 2060 Burundi bukazoba ari igihugu kiteye imbere. Kindi Faustin Ndikumana ashima ni ikijanye no kuja gusaba imfashanyo mu kigega c'isi FMI, aho ayo mafaranga azoza gufasha mu bijanye n'amafaranga mva makungu amaze igihe ataboneka mu gihugu. Ariko uwo muhinga mu vy'ubutunzi hari ivyo abona ko bikigoye mu ntwaro ya Perezida Ndayishimiye. Aha akavuga nk'igisata c'ibiterwa njabuka amazi nk'icayi n'ikawa bisa n'ibitakizana amafaranga mva makungu kuko umwimbu wavyo wagabanutse cane. Amafaranga y'agaciro kandi ntariko araboneka mu bisata vy'abamukerarugendo no mu butari nk'uko vyabandanije bishikirizwa n'uyo muhinga mu vy'ubutunzi. Faustin Ndikumana akabona ko intambamyi yindi nyamukuru yihanze ubutegetsi bwa Ndayishimiye, iyo nayo ngo niyijanye no kugena mu mabanga abantu atacu bashoboye kandi harabwe ivyiyumviro vya politike. Ivyo rero bakabona ko ari ikibazo gikomeye cane gishobora no gutuma igihugu kitava mu bukene kirimo. Tukiriko turavuga ku vyo abahinga bagenda baravuga bitandukanye, ivyavuzwe na Gaburiyeri Rufyiri ati nta utoshima ko leta yategekanije gutoza ikori abafise ubutunzi bw'umurengera. Mu
mu gihe mu itegeko rigenga amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2023-2024 hategekanijwe ingingo nshasha 50 zerekana ubwoko bw'amatagisi azotorwa ngo asahirize ikigega ca leta. Gabriel Rufyiri arongoye Oricome arashima ko leta yiyumviriye gushiraho itagisi yo ku rugero rwa 5% ku bafise ubutunzi bw'umurengera, taxe sur la fortune. Akaba rero mu majambo yiwe agira ati kubona iyi leta ya Evariste Ndayishimiye ishoboye gushiraho iryo tagisi ni ikintu dushima kuko niryo rya mbere bibaye mu myaka 20 iheze Oricome iri ku rugamba rwo kurondera ko abenegihugu bose bosangira ivy'igihugu atawandya wangura. Gabriel Rufyiri ahubwo abona ko iryo tagisi ryoshirwa ku rugero ruri hagati ya 20% na 50% kugira ngo ayo mahera aze gufasha aboro, kuko ngo nubundi abo usanga batunze gusumba leta kenshi usanga ari ivyo bivye. Agira ati ntivyumvikana na gato hingene umukene ari we yama afasha umutunzi, ariko umutunzi akaba ari we azoba ariko arafasha umukene. Ivyo rero akaba ari ibitangazwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome. Tugaruke ku kiringo catanzwe ni banki nkuru y'igihugu co kuba inoti za 5 n'iz'ibihumbi 10 za kera zashizwe ku mabanki. Banki nkuru y'igihugu BRB ikaba yibukije abanyagihugu ko uyu munsi wa gatandatu ari wo munsi wa nyuma inoti za 5 n'iz'ibihumbi 10 zakozwe mu mwaka wa 2018 ziza gutera ko agaciro ko ejo aho bukera ku munsi w'Imana zitazosubira gukora. Urongoye banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari yamenyesheje ko atakindi kiringo kizongerwa, ahubwo nyabona agasaba uwo wese ataraja guhinduza izo noti ya nyaragasa zitarata igihe. Murengerantwari yamenyesheje kandi ko gushika kuri uwa gatanu igenekerezo rya 16 ruheshi 2023 amafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi 300, no kuvuga ibice 70% vy'amafaranga yitezwe guhinduzwa ariyo yaramaze guhindurwa mu gihugu cose. Nayo guhera ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 ruheshi 2023 ukubika canke kubikora amafaranga mu mabanki, mu mashirahamwe n'amamikrofinance bizosubira kuba ukuri kwamye nk'uko vyahora. Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu akaba yongeye arasaba amabanki yose n'amamikrofinance kwakira uyu munsi abanyagihugu bose bariko barahinduza inoti za 5 n'ibihumbi 10 gushika ku wa nyuma yakiriwe. Ivyo rero akaba ari ivyatangajwe ni banki nkuru y'igihugu. Ningaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuraje amambere bashikirwa nayo munota kuyundura fyonda kuri subscribe twashaka inkuru ikagushikira mu bambere. Bihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.